kandi twari twarabishitseko ariko kuvyo kuyidandaza nta rugero rushimishije twari bwagereko kubera nta nyigisho twari bwaronke ingene umuntu ashobora kwidandariza ikawa ubumenyi bwo kwishikana ku isoko mpuzamakungu ntabwo twari dufise byaca bituma rero n'akanyungu kataba kenshi ku makoperative yacu. Inshuti bakunzi ba televiziyo Gasaka Web TV twongeye kubaramutsa bivanye naho umwe wese aherereye tuvuga tuti mwiriwe canke bwakeye. Nkuko bisanzwe tugenda tubashikiriza ibiganiro bigiye bitandukanye, kuri uno munsi tukaba twabateguriye ikiganiro aho twayaze na bamwe mu barimyi b'ikawa bahuriye mu makoperative agiye atandukanye, na cane ko twashikiriye abarimyi b'ikawa mu makoperative yari mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore ndetse muri Mwumba mu ntara ya Ngozi. Aba barimyi rero bagiye batuganirira ibitandukanye nk'uko twari twigeze kandi kugirana ikiganiro nabo kubadukurikirana mu mwarigeze ukibona batubwira ko bari mu nyigisho aho bariko bariga ukuntu bashobora kwitunganiriza igiterwa cabo c'ikawa. Ubu rero kandi bakaba basubiye guhabwa izo nyigisho aho bariko barigishwa ingene bashobora kuzidandariza, na mwarirya ngo hari abanyonyezi canke se abakomisiyonere bari muri urwo rudandaza, bigatuma urudandaza rwabo rutagira agaciro. Kurikirana uyu ni witwa Ndengeje Serge, yaje aserukiye coopérative Turyohorisi yo mu Kayanza muri komine Kabarore. Ndengeje Serge asanzwe naje nserukira coopérative Turyohorisi sanzwe ifite icicaro mu Kayanza muri komine Kabarore. Yego cyane twebwe twaranezerewe no gutumirwa mu izi nyigisho bijanye n'ingene umuntu ashobora gutunganya igiterwa c'ikawa, agashobora no kumenya ingene ashobora kudandaza umwimbu yashoboye kuronka ku masoko yo hanze. Ni iciza rero kumenya ingene dushobora kwidandariza umwimbu, na cane tuba twahinguye mu makoperative tuba dusanzwe duserukira. Ego bizofasha kugira ngo dushobore gutera imbere, duteze n'imbere abarimyi b'ikawa dusanzwe dukurikirana mu karere duherereyemo. Ayo kugandayishimiye Genevieve umuyobozi wa coopérative Kodenya, wewe arashima gose cane izo nyigisho kuko avuga yuko bari barigishijwe kwitunganiriza ikawa y'akanovera, ariko ngo ico bari babuze ngo kwari ubumenyi bwo mu rudandaza nk'uko abishikiriza. Nitwa Ndashimiye Genevieve, ndi perezida wa coopérative Kodenya muri Kayanza komine Butaganzwa. Izo nyigisho zizotugirira akamaro kanini cyane kubera twarigishijwe ingene dutunganya ikawa y'akanovera kandi twari twarabishitseko, ariko kuvyo kuyidandaza nta rugero rushimishije twari bwagereko kubera nta nyigisho twari bwaronke ingene umuntu ashobora kwidandariza ikawa. Ubumenyi bwo kwishikana ku isoko mpuzamakungu ntabwo twari dufise. Byaca bituma rero n'akanyungu kataba kenshi ku makoperative yacu kuko twasanga abakomisiyonere baca bavyinjiramwo, tugaca dusanga habaye ko basotozi benshi, akanyungu tworose ntitube tukikaronka. Ubu rero kubw'izo nyigisho twamaze kuronka, twabonye ingene dushobora gushikira umuguzi nyezina tukivuganira igiciro dufatiye uko twateguye ikawa yacu. Nayo kubwa NYANDWI Rubin asanzwe ari umutekinisiye agronome muri FH, yavuze yuko izo nyigisho bazitunganije babanje kuraba ibihaze. Je nitwa NYANDWI Rubin, nkaba ndi umukozi wa FH,
nkaba ndi mu tekinisiye agronome ajejwe gukurikirana ibipimo vy'amakoperative y'abarimyi b'ikawa no gukurikirana ibikorwa bikorwa ku nganda z'itonorero. Mu bisanzwe izi nyigisho burya twazitunganije tubona yuko mu makoperative yacu dusanzwe twankadira hari ikibuze. Aho rero burya ico mbona nshima cyane akanovera kagiye kongerekana bwa mbere baratahuye kumenya neza imbo zotuma abaguzi bahurumbira ikawa zabo. Ico rero burya ntacyo bari bazi neza, ariko rero kubuno munsi bagitahuye. Ikindi kigira kabiri, mu bisanzwe ntibari bazi yuko igituma usanga nguno munsi dolari ryamanutse, ikawa ngo igiciro cyaguzwe aya ejo cyaguzwe aya, iryo hindagurika y'ibiciro ku kilo cy'ikawa burya ntabyo bari bazi. Ubu rero batahuye neza badakekeranya bakamenya n'igituma. Ikindi kigira gatatu, ngoma ndangirize ko nyamukuru kuko hahora hari ingorane mu byerekeye byo gusinya amakontra, ntibari bazi nyene amakontra ingene bayasinya, wasanga kenshi hari utuntu usanga nk'imitego usanga iri mu makontra. Ubu rero bamaze kumenya neza ingingo nyezi n'ingingo z'ingenzi zotuma kumurasinya amakontra yabo neza, hamudandaza rwabo rukagenda neza. Muri rusangi ni ivyo mbona nashimye ko tubona hari imyidogo muri aya mashira hamwe. Murafise icizere cy'uko iyo myidogo igiye kugabanuka? Icizere turakibona kuko burya igituma uruganda twadutunganije nuko hari agahaza. Aho gahaze rero turabona yuko burya kuvuno munsi kagiye kuva mu nzira. La voix du sans voix.